bakunzi b'urubuga wa Bwayesu TV turaramukije mwese kandi turabaha ikaze ku bari kure n'abari hafi. Hanyuma muri uyu mwanya turi kumwe n'umushinga ntahe akunda Imana akijijwe. Rero twagira dusabe abanza twibwire, atwibwire izina ryiwe, atwibwire n'uwo ari we. Turamuhaye ikaze. Amena. Akina kiwanje nitwa Manirambona Fretina. Amena rabino. Abasengera mu isengero ry'Abamethodist. Buravine sawa bandanya. Amasimina icya Imana yankoreye. Baraye hari ku munsi wa gatanu. Turi ku mwana yorukuru. Namurubike yorukuru. Namutumye mu kazi ka misi yose yaragiye kuhazi bikaziye kwiyengero. Zahwana n'umuntu nkamusangaho, musanzeho umuntu cyamukubita urusi, amukubise urusi cyamubwira ati swagomba nk'umukacana uranitse utari inka yo kubagwa. Yamukubise urusi ko mu mugongo amusubira n'urundi ko umwana yazaze. Umwana yaciye afatwa ku munsi wa gatandatu, hama abantu bambwira yuko yo ari malariya. Umwana ndamutwara mu bitaro, hari ku munsi wa Mungu amutwaye mu bitaro, baramufata ibipimo, baramufata ibipimo, baravuga yuko yoba ari malariya y'umusaraba umwe. Baramutora anferovisiyo, umwana baramutera amaserumu, bamuteye amaserumu, turarara mu bitaro. Umunsi wa mbere niho bwaca, umwana yambwiye ati papa numva nakice kandi ugende ku kazi ka misi yose kawe wamukora. Ndanamwankira baransikaratiwe n'uwandaye ugende cyenda ugapfa nakice. Sice muhira niho nasigira amafaranga madamu uca kumugogora. Kikabandaye kurikirana kikaduga iyo sice yo niho numva telefone ivuga ambwira yuko umwana arembye, kandi naciye nsikarandira ndabwira ati umutware mu masengesho. Baramutwara ku isengero, byari ibintu bikomeye. Umwana yaho yadahwa ibintu bisa n'ikaburimbi ikicaka hasi, byari biteranye ubwoba. Abakozi b'Imana baramusengera. Umwana niho haje umukozi w'Imana baramusengera. Maze kumusengera cyararemesha abantu ati mwihangane. Umwana mbonye bamusize muri korale agiye araririmba, kandi umwana ategetswe gutaha isaha 10. Umwana icyo saha 10 icamurenganye, yaciye ahwerera kuri Methodist. Icyo saha 10 cy'umugoroba niho yaciye acikana. Vyorose bakumanije umubabaro ukomeye. Umviriza yacikanye ubucikanye. Yego bandanye bakumanije umubabaro ukomeye. Nyuma y'ivyo ukuntu vyakurikiranye, umwana tumutwara ahantu mwene wacu tumumusira muri moroge ku munsi wa mbere. Nyuma y'uko rupfu rw'uwo mwana acafatwa abandi bana babiri. Vyorose bamaze gufatwa abandi bana babiri, yaciye ntabaza pasiteri wa hano kuko mbaho haruguru gato, amutabaza abandi bana babiri barafashwe. Cyenda bucuko ndabigeje asimira Imana umupasitori wa hano yarambangukiye asiceho atari babiri zafatira ibitero. Abana baca barabazana hano ku rusengero, baca barabasengera. Maze kubasengera ntibyagarukiye hano,
n'umukinzi yarabasanze hano ku rusengero kugira naho n'umupasitori aranabyumva ati none ibi bintu ni biki abana babiri barapfa na bene barasika kugira naho tubirira hano ku rusengero iranka rero umwana umwe yaciye adahwihaha maze kudahwihaha abakozi b'Imana niho bari adaswihaha acadahwana n'inyama zibiri bitari byoroshye kandi yabitaniwe hano ku rusengero. Ibyo byabaye bari baramusengera byabaye bari baramusengera yatahiwe hano nyine ku rusengero inyama zibiri n'ihaha byari byoroshye rero ndashimiye Imana abakozi b'Imana barambaye hafi Imana ibahecagire kuko iyo batababo umutima wanje wagomba wangare. Yego urakoze cyane ntaguciriyemwo. None uyu mwana yarakize kandi nguye aho ari. Yesu akora ibitangaza. Yesu arakora ibitangaza kweri bandanya. Umwana yarakije muko byakurikiranye umwana yakiriye hano ku rusengero ndashimira Imana abakozi b'Imana bambaye hafi Imana ibahecagire bandanya. Na musaza we nyene nawe nico biranka bose abana bakiriye hano kaba uwundi mwana mukuru wabo niwe urumva umwana yaciye apfa mu mubiri. N'umwana n'uyu genda impande ya papa genda hagarara impande ya papa umufate ku bitugu. Nyamwana n'uyu wowe Imana yagiriye neza. Yesu yarakugiriye neza mwana. Yesu yarakukijije. Yego Yesu aguhezagira. Urashobora kuvuga nawe n'ijambo na rimwe wewe. Vuga nawe vuga uti Yesu yarangiriye neza. Sawa Yesu agira neza. Yarakoze gukora ibitangaza kuri uyu mwana murabona mwese. Uyu mwana nuwakize nuwo asa nuwazutse yari yapfuye. Imana iramubohora imugira muzima. Uyu ni papa wiwe muramubona ariko arashinga intahe avuga ukuntu Imana yamugiriye neza yamukirije umwana. Umwana nawe yari ujyanye bwa musaza we nawe n'inguja hafate Imana yaramutabaye yamutabara nawe n'Imana yamukirije hano nyene. Twashimye Imana yadukoreye igitangaza. Twashimye Imana yo mu ijuru kandi uko turi kose twokuma twubaha Imana nyabushobozi uko yo tabayo n'abana simba ngibabona. Yesu afise ubushobozi bwose. Ubuze ko hari wundi mwana Imana yakoreye igitangaza bari mbega igihe Imana yakiza urya wa mbere watanguye kunyereka bari bafatiwe rimwe bose. Genda hajya impande ya papa murabona bene data ko Imana ikora ibitangaza. Satani yari yahagurutse mu muryango umwana wa mbere arapfuye aragiye hanyuma afatwa babiri Yesu arabagirira neza arabakiza. Murabona uyu mwana w'umusore ingene ari mwiza. Yesu yaramubohoye nawe yarageze kure yarageze ku mviro ariko Yesu aramukora ko rw'amasengesho. Ahari kumwe n'umuvyeyi wiwe murabona umuvyeyi wiwe. Ego murabona umuvyeyi wiwe umwana wiwe n'uyu umuvyeyi wiwe nawe n'uyu muramubona. Reka tubandanye umuvyeyi akomeza ashinga intahe. Rero turashimira Imana yo mu ijuru ko Imana yadukoreye igitangaza kandi na mama wiwe na wene kuko urupfu rw'uwo mwana rusice. Mama wiwe nawe yarahabaguje kandi mama we nawe nacaragwara aragera kure. Abakozi b'Imana bakusisikaye bamuba hafi. Ivyo rero turabishimira Imana. N'ubu mama wiwe n'ubu afise amakaramake mugabo n'ubu turabishimira Imana ko akiri muzima. Imana ishimwe izomukiza. Imana itabara ubugingo bwiwe kandi Imana ikomeze kubohora umutima wiwe n'ubugingo bwiwe abe muzima muri we muzima mu izina rya Yesu Kristo bandanye. Rero turabishimira Imana ko Imana yadukoreye igitangaza cyo kuma twubaha Imana kandi
tuzoguma dusenga imana tuzosika tuvuye natwe mu mubiri imana itaduhamagara tuzokwama tugamburikira abakozi b'imana nkuko natwe batugambukiye bakatuba hafi kandi bakasisikara baturemesa mu bibazo twari dufise n'ingorane twarimwo baratwaye hafi. Turabasimiye abakozi b'imana, turasimiye igisengero byatwaye hafi n'abakozi b'imana batwaye hafi n'abari kure twatereretse amasengesho bakaba baradusengeye bavuze ati Yesu nabaheje. Yego, urakoze cyane kuri intahe utanze, intahe yo gufasha abantu kugira ngo bizere Kristo. Mbega none ga Mutama, wewe ko numvise uriko uradushingira intahe, wakijijwe ryari? Jewe nabatijwe mu isengero ry'ababatiste, nari nkiri umwana mutonya, intambara ntiyari bwaje, mugabo sikibuka umwaka nabatijwemwo kuko hari igihe intambara yaciye itangura inyuma y'urubatizo rw'iwanje, amasisikara kuguma ndi mu babatiste, mugabo intambara imaze kudusukereja vyorose twaciye duhunga mungira mu Rukaramu. Maze gusika mu Rukaramu, jewe sica mu Rukaramu isengero ry'ababatiste nta ryariyo, naciye aho ntaguciriyemo hari mu 1994 1994 bandaye naciye mbandaniriza isengero ry'abametodiste kuko niryo ryari rihari, ryari rirongowe n'umwarimu bita Burikukiye Fredina. Burikukiye Fredina kuko niwe yahasengesa, kuko niho naciye mbandaniriza. Nyuma y'ivyo sinasisikaye gusubira mu babatiste, naciye ngoma mbandaniriza mu isengero rya Methodiste, kandi kugira umwanya n'iyi saha naho nagize ibi bibazo n'ubu niryo ndimwo siti gusa haba baciye bakurikiranwa n'abakozi b'Imana ba hano baca basisikara bakorera hano nyine. Murakoze cyane. Je niyumvira ko nagomba ndagutera intege, komeza aho nyene aho usanzwe uri, kuko Yesu ari hose. Abana nabo ko begereye abafashije mu masengesho nta kibazo. Yesu ari hose kandi akorera mu mashengero yose. None hari akandi kajambo ufise woshikiriza? Akandi kajambo noshikirija ni nkuko ico savye n'ubu mu rugo rwanje, satani n'ubu iguma isisikara, haraja n'ibitero, hacanya mwihebusha, haza ibintu isisikara. Co noterereza amasengesho abakozi b'Imana muzonsengere, mwumve hafi amasengesho kuko satani irakoreje n'ubu. Satani ntasisikara, nta urugohe ntaruhunja, n'ubu hari ibindi bitero bisisikara bija ku nzu yanje, haza ibintu nk'ibintu binganje inzu. Co sisikara rero nsaba abakozi b'Imana barakoresha amasengesho ajombe hafi bansengera. Wewe niwumva ndakugira inama, niwumva bije ucuhagarara mu bushobozi buguti mu izina rya Yesu Kristo mu badayimoni mwenda birukanye, uzokomeza kugira amahoro mu nzu yawe no mu rugo rwawe. Hanyuma none imbere yuko dusozera, wofashisha iki abandi baba bari mu bibazo by'indwara bakaba bakeneye ko Yesu Kristo abatabarira abo bagwaje? Ico nosojerera ko nuko bene data bosenga Imana akihangana, naho baba bari mu bibazo Imana irakica, bacohagarare mu kwijera kuko ntawatabaza Imana yigeze amaramara. Imana irakomeye, bahagarare mu kwijera, bazosenga Imana ibizobabako byose, aho zizo ari ingorane zikomeye, bacohagarare mu kwijera. Imana iratabara, nta kintu na kimwe Imana cayinaniye na kimwe. Imana ifise ubusozi ku ndwara zose, irahagarika abadayimoni, naho hoza ibitero bimeje gute, Imana byose irabihanagura. Oremesa abantu rero ko bosenga Imana, ntibahagarika umutima, bazosenga Imana. Nivyo urakoze cyane.
turagushimiye kuri iki kiganiro duhaye c'intahe uko Yesu yagiye agira neza umuryango wawe. Hanyuma bakunzi b'urubuga bwa Yesu TV, turabashimiye ukuntu muri ko murakurikirana iki kiganiro. Umuvyeyi yashinye intahe mwakoze, ariko ntimwibagire kugira subscribe cyangwa sabone, ariyo sabone. Hanyuma kandi mwibuke kugira j'aime no gusangiza abandi iby'intahe. Yesu abahezagire, Yesu abaha umugisha. Muze muratonda bugakengera kugira ngo ibyo dushize ko byose bize birabashikira. Umwami abahezagire.